Hello guys, ndagushimiye cyane wowe uri kurankurikirana kuri YouTube channel Jules Mutebutsi Official. Nizere ko wamaze gusonda subscribe kugira tuze turabana mu vyigwa nk'ibi atahandi wo bisanga. Mu cigwa cy'uyu munsi mu nkunde dufata urugendo twerekeze mu ishamba rya Kibira aho tugiye kuramutsa umugabo Nkona umwami w'ibiguruka byose. Numvise ko afise byinshi yo tubwira ngwino tujaneyo agira impanuro adutekerera zodufasha kubaho neza muri runo rugendo muri nosi. Sinzi nimba wari umaze kubyumva canke usanzwe waravyihweje. Inkona ni igikoko gitangaje cyane, ni ikiguruka gifise utugene twinshi abantu benshi naho bagitinya, ariko ni igikoko ciza. Hari amasomo 5 tugomba twigire kuri iki gikoko. Tora agenda n'ikaramu vyawe hama twigire ku myitwarire y'inkona, umwami w'ishamba, umwami w'ibiguruka byose. Ndaguhaye ikaze. Isomo rya mbere, inkona ni inyoni iguruka hejuru cyane kandi kaguruka yonyene, ntigere igurukana n'ibikona, ibisiga canke izindi nyoni zose, iguruka n'izindi nkona gusa. Inkona mu mandi majambo igurukana n'inkona gusa, nta bindi bikoko canke izindi nyoni ija mu mugwi wazo, ahubwo irabaho izindi nkona ziri akaruzo bigurukana. Ikigwa twokora mw'isomo ni nawe ni wige kugendana n'abantu musangiye imyumvire, musangiye ivyiyumviro, mubona ibintu kumwe, atari bamwe barondera kuguca intege. Wotuma wigendana hakugendana n'abagenzi babi bafise ivyiyumviro bigusubiza hasi mu iterambere ryawe. Mandi majambo, wotuma wijana mu rugendo hakujana n'abantu bagenda bakubwira bati ntavyo uzoshikako, ntavyo upfa ushoboye, ntuzogera aha n'aha n'aha. Wotuma wigendana wenyene. Kabiri, inkona ifise icerekezo ciza kandi gitomoye. Inkona ifise ubushobozi bwo kwibanda ku kintu c'agaciro kanini naho coba kiri kure nko ku birometero 5 uvuye aho ihagaze. Nta kintu na kimwe gishobora kuyihagarika ngo kiyibuze gushika ku co igamije gushikako. Naho coba igiki irakigwanya mpaka intumbero yayo iyishitseko. Mu buzima nawe ni waba ufise vision ushaka gushikako, bari yuhanga amaso gusa. Ibiguca intege canke abaguca intege ntibazobura kuza mu nzira yawe, ariko komera ukomeze, nta kizobuza utayishikako. Ni wima amatwi abo bose bakubwira ngo ntavyo uzoshikako, hama wikomereza urugendo rwawe, kuko abaguca intege mu rugendo ntibazigira babura. Abakubwira ngo ntawe uzoshika ntibazugira babura, ahubwo igira kugira vision ihamye canke imbona kazoza ikomeye nziza. Hama wima amatwi basesa nkuyoza, wikomeze wumvira agatima n'amakawe, hama urugendo rukomeze. Nta kabuza uzoritera intambwe, nta kabuza uzobigerako. Gatatu, inkona ntigera igicifishije itirondereye mwaho kanya. Ivyipfishije canke ivyishwe n'izindi nyamaswa canke ibindi bikoko, ibiraba nk'icimbwi gaye, nk'icimbwi haze, yamiga ivyo yirondereye igihe cose. Imisi yose yamibona ko ivyipfishije vyoba vyapfuye mu buryo bubi canke se vyapfuye kera, ahubwo yamishaka kurya dushasha gusa yoyo nyene ubwayo yirondereye. Nawe ntukwiye kuganzwa n'akahise, kuko kahise ntushobora kugahindura, ariko urashobora kukigirako ukagakuramo isomo rikagufasha guhindura ivyo uriko urakora ubu kugira ngo kazoza kawe kazobe keza. Kuko kazoza keza ni ugategura, utagategura bivanye n'ivyo uriko urakora ubu nyene. Kahise nta bubasha na bumwe ugafiseko, ahubwo ububasha ubufise kuri kubu. Gira ico ukoze ubu nyene kandi kugira ngo ejo hawe heza
hazobe heza kuri wewe, kugira ngo ejo haza hazoba ari heza, kuko heza harategurwa. Igakujana n'igihe, haba mu vyiyumviro no mu bikorwa, nimba ushaka gushika kure. Igihe cose nimba ushaka gushika kure, jana n'igihe. Igihe nico gusiga, ahubwo mwojana. 4. Inkona irakunda ibihuhusi canke umuyaga w'inkomezi nyinshi. Iyo ibonye igihuhusi kije, ici cifashisha mu kugurukira hejuru cane, mu gihe izindi nyoni zozo ziba zagiye kwinyegeza mu mashami y'ibiti. Inkona yoyo ibiri kwirira umunyenga hejuru cane mu kirere, kuko aba ari yo mahigwe ibigize. Mani majambo, iyo umuyaga canke igihuhusi kije, inkona ici vyifashisha kugira igurukire hejuru cane. Isomo ukuramo ngaha, igihe cose ntukigere utega ubwoba n'ibibazo byose bije mu buzima bwawe, ahubwo iga guhangana navyo, kuko iyo ubitsinze witwa intwari ku rugamba. Ibibazo bihari kugira ngo bigukomeze ube umuntu w'ijunja n'ijambo, utajugumizwa n'akabazo akariko kose. Menya ko inyuma y'ibibazo hari umunezero udasanzwe, ariko uwo munezero uwushikako sumwe yahunga ibibazo, sumwe yahunze ibibazo, ahubwo n'umwe yagwanye navyo akabitsinda. Igihe cose ibibazo ntibigira bihagarara mu nzira, ahubwo uba umuntu w'inkomezi, iga guhangana navyo, kuko akenshi ivyo bibazo bigusigura umuntu ukomeye, uri umuntu utapfa atakareko kose kakujugumiza. Hama ivyo bibazo bikakubera ingazi zigushikana ku butsinzi bwawe, zigushikana iyo ushaka gushika, kuko iyo wakomeye biragera ahantu usanga ata muntu yoshobora kukunyiganyiza canke se ngo ashobore kuguhangara ngo akubwire iryo ari ryo yose ngo upfe kujugumira. 5. Inkona irazi neza gutegura ibiswi vyayo kugira ngo navyo bizovemo inkona zibushitse. Mu gutegura ibiswi vyayo, iraraba neza ko bimaze kumera amababa, ikabisamburirako urwari buke buke, ikaja irakuramwo ibiti vy'inkingi z'urwo rwari. Imaze kurusambura, ikiguruka ikaja kwinyegeza kure cane aho zitazoshobora kuyibona, igatangura kwiyambura ubushobozi bwo kuguruka mu kwimungura amubi yayo yose. Amubi yo ku mababa yose irayamungura, igasigara atari n'igubi na rimwe risigaye ku mababa yayo. Ihejeje ivyo, ikiraba ahantu hari urutare, igahondagura umunwa wayo kuri urwo rutare, nawo ikawikurako. Ukwikurako umunwa wayo, ivyo bikora kugira ngo ntizogire impuhwe zo kuja guhigira vya biswi vyayo. Mani majambo, ibishaka kwikuramo ikinehenehe c'ubuvyeyi, naho ariyo iba yarabuberaguye. Ivyo bikora kugira ngo uvyana navyo bibone yuko atamicezo canke atabufinasi bukirimo. Hama ibiswi bimaze kubona ko atayandi mahitamo ataho kuba bigifise, bica bihitamo kwiga kuguruka. Hama navyo bigatangira kuza kwitorera. Ya nkona iguma ngaho yinyegeje gushika hizo kuri aho amubi azokongera kumerera, no wa munwa wayo aho uzotangira kumerera. Hama ikahava ifise ubukuba canke ifise ubushobozi burenze uko yari imeze imbere y'ukwimungura, imbere yo kwikurako wa munwa. Mugenzi, ubuzima ntibworoshe na gatoya. Sohoka muri zone de confort wowe urimwo, nimbuyirimwo, hama wige kubaho nk'inkona. Abo buntu umenga bariko baragufasha ubu, bakagufasha vyose, bakubwira ko bazogufasha vyose, ntuzi ko bazokwama bagufasha. Abakera nibo bayamaze ngo buraca bugacana yandi. Ubuzima bwiza utirondereye ntuburambamwo, kandi nuwo gufasha ntazobana yagufasha kugeza mu busaza. Icingenzi nuko wokwiga nawe, wokwigira ku nkona, hama nawe ugatangira ubuzima bwo kubibako, ukiga kubaho
atabufasha uri kuraronka kwabo bari kuragufasha, kuko birababaje cyane gutegwa giturumbuka n'ubuzima utari waramenyereye kubamwo, wari wamenyereye gufashwa mu byose, wamenye gufashwa muri byose, wamenye gufatwa kuboko, bikakugora cyane kubaho mu buzima butandukanye n'ubwo wari ubayemo. Mugenzi, ndakwifuje kubaho nk'inkona, kuba forme cyangwa se kwigira kw'imyitwarire y'inkona, hama ubuzima bukazogenda neza, bukazobandanya, ntuzotungugwe n'ibigushikira giturumbuka utarovyiteguriye canke udafise mahitamo canke ubushobozi bwo kuvyikuramo. Iki cigwa nimba kigufashije, bimbwire uciye muri commentaire, hama ugisangiza abandi, ugisangiza bagenzi bawe nabo bumviye inkuru nziza. Nimba utarakora subscribe, nabo bikore kugira ngo uzohora ubana nanje mu vyigwa bimeze nk'ibi biri imbere bigoshe gusumba ubuki. Twige kubaho nk'inkona, naho ubutaha. Hasta la vista.